Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru kamwe ku kandi umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Ese vy'ukuri abasirikare 28 bahora bapfungiwe mu Cibitoke bajanywe hehe? Babasohoye ijoro barababoha babapfunga ibitambara mu maso babajana bambaye utubutura ndetse n'udupira. Twaronse ubutumwa bw'umusirikare mw'ikambi ya Cibitoke havuga ivyashikiye abasirikare 28 bahora bapfungiwe muri kampu Cibitoke. Abo ni bamwe mu basirikare bahora muri Nord Kivu kurwana na M23 barokotse ku rugamba rwarigise ingabo z'u Burundi kuwa ndwi z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2023. Hama bamaze kurokoka baca bararahira bararengwa gusubira kurwana na M23. Aho baziye mu Burundi bajanywe gupfungwa mw'ikambi mu Cibitoke. Ivyabo vyayangaye inyuma y'urugendo rwa General Prime Niyongabo umukuru w'igisirikare c'u Burundi yababaye asanze batari bapfunzwe vy'ukuri. Mw'ijoro ryo kuwa gatandatu uheze igenekerezo rya 16 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2023 bano basoda barasohowe kampu Cibitoke bajanwa mu buryo buteye amakenga. Ababasohoye bari abasirikare bo muri police militaire. Uwo musirikare yatanguye agira ati: mwiriwe neza Mutama, mbega ko twabonye bamwe bava muri Kongo b'abasoda babatwaye muri weekend isaha 4 mw'ijoro babapfutse ibitambara mu maso, uwo tumenyera bageze hehe? Batwaye abari bapfungiwe mu Cibitoke babatwaye nabi mu tubutura n'udupira uko bari bambaye mu gasho. Abasoda bari mw'ikambi babirabira mu madirisha. Abatwawe n'abasoda bo muri police militaire kandi harimwo n'abambaye civile numva ngo nabo muri documentation. Uruhara rwa General Prime Niyongabo ukuntu vyagenze bagishika baje bambaye umwambaro wa Kongo, bashitse barazibambuye iryo joro nyene baca babashira muri sare iri iruhande y'ibiro baca babazanira umwambaro w'u Burundi barabaha barambara, hama bamera nk'abidegembya kubera bari bavyimvye amaguru ntibaja kure ariko hari n'abagiye guhembwa muri Sekade Cibitoke. Mu nyuma haje General Prime Niyongabo n'abajenerale basanga babasoda bari hamwe muri sare. Baratangaye ngo baridegembya babasoda kweri. Baca bashwanira uwutwara ikambi ya Cibitoke. Uyo ayitwara ubasanzwe ari icegera c'umukuru w'ikambi. Komanda batayo ntaraza hatwara batayo ya 68 muri Atamisi, ni ukuvuga ingabo ziri muri Somalia. Bashwaniye Asego komanda Senko w'ikambi ko abo basoda bidegembya uko abasoda bakuwe agahuzu. Ba Prime Niyongabo barenganye komanda Aseko ari nawe hatwara ikambi ya Cibitoke yaciye ahamagara uwutwara dokoro, ni ukuvuga sous-officier de corps, biga ukuntu bapfunga abo basoda kuko bari benshi, ni ukuvuga 28 batari gukwira mu gasho. Baciye bafata sare zitatu bazisohoramwo abasoda bahaba babashira ahandi baca bazana igufuri nshasha zitatu nyene. Ivyo biheze igufuri zabonetse sare zabonetse, komanda Seko yaciye agenda ahenda babasoda ngo nibakure impuzu za gisirikare baje mu gasho kurindira ikambi bazobashiramwo, ngo nta ngorane ko mwacitse hariya, ngo mwakize babahungu. Utanka barazikura basigara mu tubutura. Ya myambaro ya gisirikare baba barazitwaye baca bashira babasoda muri za sare, hamwe abasoda 9 ahandi abasoda 9 ahandi abasoda 8. Babiri baratorotse baca bahashira izamu. Gufungura babazanira mu ndobo, sare imwe bagasangira mu ndobo atagahuzu ataco bifuka. Ufise umugenzi yaramuha akamatera cange agashuka. Uko abasoda basohowe ijoro
Abasoda bari barizeye ko bakize, amakuru yabo twagumye tuyakurikira. Ibintu vyahavuye bifata iyindi ntumbero, batangura kubagiriza ko ari abatutsi banse kugwanya bene wabo. Abo basoda bose nta musuzi-ofisiye arimwo, nta mu ofisiye arimwo, ni ba première classe na deuxième classe. Abakaporale shefu ntibarenga batanu. Ku wa gatandatu uheze abasoda ba kampu Cibitoke bagiye babona hamwe ba basoda bapfungiwe ku miryango ya za sare zitatu, hahagaze abasoda bambaye ibitambara bitukura mu maboko, bisigura ko ari abo muri police militaire PM. Baca basohora umuryango umwe, bageze hanze bababwira ngo fatana inyuma, umwe agafata ibutura rya mugenzi we, bagira ku murongo umwe kugira ntihagire uwiruka, bababwira ngo uwuva ku murongo hazoba apfuye. Babajanye mu modoka, bashitse mu modoka baca babapfunga ibitambara mu maso. Umusoda yasohotse hanze kuvoma hatazi ibiriko biraba, asanga bariko babapfunga mu maso bagira nawe bamutware, sinzi Imana yakinze baramureka. Yaranze kuvuga imodoka yabatwaye, yarayibonye ariko kubera ubwoba yaranse kuvuga. Hama babatwaye uko mu tubutura, wari mu gapantaro yagenda uko nyene. Utumatera bataye aho. Amakuru nayo yo kwizera. Kurikirana neza ku vyo wize, twumva iyo bajanywe. Twebwe bwafutse umunwa. Kubera iki batwawe ijoro mu kinyegero? Kubera iki bapfunzwe ibitambara mu maso? Kubera iki babatwaye utumatera twabo? Bajanywe hehe? Tuno tubazo ni General Prime Niyongabo akwiriye kutwishura. CNIDH uri hehe? Uwuronka agakuru k'aba basoda hatwandikire kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 324 Ngaha akaba ariho nsoreje ino nkuru yari yanditse ku rukuta rwa Pacifique Nininahazwe. Utegerezwa gusa kubandanya kubana natwe. Nayo mu yandi makuru ariko aravugwa mu gihugu c'u Burundi, nonyemerere nkushikirize ino nkuru ivuga ko i Ngozi hatowe ikiziga mu ruzi Nkaka. Ikiziga ca Juvenali Ngabirano w'imyaka iri muri 40 caratowe kuri uyu wa gatatu mu ruzi Nkaka rutandukanya komine Ngozi na Mwumba mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Abanyagihugu bavuga ko yishwe mu gihe abajejwe intwaro bavuga ko ari isanganya yasomye nturi. Abanyagihugu bari bagiye ku isoko nibo babonye ico kiziga ubwa mbere nk'uko amakuru dukurayo abivuga. Bavuga ko yari afise inguma kw'izosi bigatuma bibaza ko yoba yarishwe. Ntanyeka Juvenal yaranizwe, bikavugwa n'abanyagihugu bayagiye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. Amakuru dufise akaba avuga ko Juvenal Ngabirano yoba yariciwe ahandi, bakaza guta ikiziga muri urwo ruzi kugira ngo bahuvye amatohoza. Abajejwe intwaro baho bakaba babona ko yasomye nturi. Igipolisi ico kivuga ko uwo asanzwe ari imvukira y'ibuye muri komine ya Mwumba, hariko harakorwa amatohoza kugira ngo hamenyekane icamwishe. Umuryango wiwe umenyesha ko yari yaraye yavuye muhira, bakabona nabo nyene ko yishwe, nta n'umwe akekwa arahagarikwa. Nayo mu yariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko i Maheba mw'ikambi Hayindaro impunzi mu gihugu ca Zambia, impusha zo gusohoka ikambi zabuze, bigatuma impunzi zigira ingorane nyinshi. Impunzi zo mu ikambi ya Maheba muri Zambia zivuga ko zitewe umutima uhagaze n'ubukene bw'impusha zo gusohoka ikambi bumaze ukwezi bwibonekeza. Ivyo birateye impungenge impunzi ziba mu bisagara kuko zitegerezwa gucibwa amahadabu menshi. Mu ikambi ya Maheba gate pass arizo mpusha zo gusohoka ikambi ubu ni agacamutwe. Inzego zijejwe abinjira n'abasohoka ikambi ntibatanga insiguro mu gihe ingaruka ari nyinshi. Abadandaza bategerezwa gusohoka ikambi baja kurangura abagwayi bashaka kuja kwivuza inyuma y'ikambi. Abakozi bo ku munsi baja mu bisagara vyegereye ikambi canke abangu baja mu manza z'imiryango
bose bugaraniwe ngaha bakama batonda imbere y'ibiro vy'abajejwe gutanga izo mpusha uko akaba ariko bimenyeshwa n'umwe muri abo barundi amaze indwi arindiriye kuronka urwo ruhusha rworoshe kuronka mu minota itarenga 30 kuko ari urwo buzuza bisanzwe. Abakozi b'igisata kijejwe uruja n'uruza basigura ko ibikorwa vy'ubuhinga bwa none vyikwega cane bitumwe n'ukwegeranya ibiharuro biriko biba mu gihugu cose ibitanyura impunzi. Ingaruka ku baba mu bisagara nko ku mugwa mukuru wa Rusaka ni nyinshi cane. Abapolisi badusuzuma buri munsi, duhakwa kuriha ihadabu rishika ku bihumbi 10 vy'amakwaca ya Zambia, ni ukuvuga amadolari hafi $400 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, canke tugapfungwa kuko duca twitwa abatagira ibibaranga. Ikindi kandi dutegerezwa kuja mu mirima yacu buri kwezi kuko urwo ruhusha rumara ukwezi. Ivyo vyose bituma tugira uruhombo, uko akaba ariko basigura. Mu ntango za Munyonyo guheze, abakozi bajejwe abimukira muri Zambia bari bagize isekeza ryo gutanga impapuro z'impunzi zikenewe mu ntumbero yo gutembera mu bwisanzure. Ni urupapuro rushobora kandi gukoreshwa nk'ikarata yo kwivurizako hamwe n'uruhusha rwo gusohoka ikambi ku bari bavyipfuza. Impunzi zari zabinezererewe cane, zikaba zari zasavye ko ikiringo c'uruhusha rwo gusohoka ikambi congerezwa gushika ku mezi 3 n'imiburiburi. Ariko ku bw'igisata kijejwe abimukira nta kwiyorohereza mu buzima. Harabaye ukugabisha mbere kugira ngo hacibwe intege impunzi zisohoka zidafise uruhusha zisabwa kuguma mu makambi. Twagomba kubabwira ko inyuma y'iri sekeza hata kubabarira bizosubira kuko muzoba mwaronse impapuro zose zibaranga zikenewe. Bitagenze uko uwuzofatwa wese azohanwa hakurikijwe amategeko kuko kuzoba ari ukutagira ico yitaho, uko akaba ariko bamenyesheje. Ico rero ni ikindi gituma impunzi zihagarika umutima. Izo mpusha rero nibazitangire ku mwanya kugira ngo ntiturwe mu mitego. Bitagenze uko tuzotahura ko babigira nkana, kuko kuhubi turahashika kugira ngo dusabe urwo rupapuro inyishu ko ubuhinga bwikwega ntifashe na bukebuke. Uko akaba ariko bivugwa n'impunzi zavuganye na SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. Muri iyi minsi igisata kijejwe abimukira muri Zambia cari cahagaritse impunzi nyinshi mu bisagara kinategeka izindi gusubira mu makambi. Ico gisata cari casiguye ko ari ukugarukana urutonde mu mpunzi. Ikambi ya Maheba womenya ko iharurwamwo impunzi 27,000 vy'impunzi, harimwo 3,000 baturuka mu Burundi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi.